Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure ya channel yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru n'ubundi tugiye kugaruka hanini ko yariko haravugwa mu gisata ca politike. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku mubano w'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi, aho hari amakuru duhejeje guhabwa n'umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izina ryiwe ntituza kurishira habona ku mvo z'umutekano we, gusa muraza kumviriza vyinshi kukungene umwe muri systeme yo baragiriye inama Varisto Ndayishimiye, ariko ico gihangange muri systeme tuyotse ko systeme ari wa murwi bihangange muri CNDD-FDD durimwo abajenero n'abandi bavuga ari kijana muri uyu mugambwe uri ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikidasanzwe twumvise ngo nuko ubwenge bw'umukenyero Ndayishimiye wo kugara imbibe z'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi yawongorewe n'umwe mu bihangange bikure systeme. Inyuma yaho iki gihangange kandi kibanje kuja mu gihugu c'u Rwanda kikayaga n'umukuru w'u Rwanda, ndetse bakagira n'ivyo bumvikana imbere yuko aza mu Burundi. Tubibutse ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda yaje mu gihugu c'u Burundi mu mwaka uheze, aho yari yitavye inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu gutorera inyishu ikibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Imbere yuko tubageza ko ibi vyose, reka dutangurire ngaha. Isoko ryacu mu butegetsi ryatubwiye ko hari imvugo za politike zivana n'ibihe turimo kandi zigamije n'ibintu bitavugirwa hejuru. Gukwagiriza u Rwanda ibicanke biriya vyatanguye ku butegetsi bwa Nkurunziza, aho umukuru w'igihugu c'u Rwanda yamuha ubutumwa yarungikanywe n'abandi bategetsi bo kwisi kugira ntiyitoreze ikiringo ca gatatu nikizokwege ingorane. Ngo nta murundi canke umunyamahanga atabonye ko ca kiringo cavuye gikwega za ngorane zavugwa. Ikosa rero ngo ntiriri kubahanuye ahubwo riri kutahanuwe. Ngo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwarakoresheje inguvu nyinshi kugira umubano n'igihugu c'u Rwanda usubire kunaguka. Ivyo abarundi barabibonye uko intambwe imwe ku yindi zategwa. Ngo uwo munsi rero siyo haza hageze ivyo Ndayishimiye yaheruka kubaka abisenyure. Turaza kugaruka ku kindi kidasanzwe, aho ubutegetsi bw'u Rwanda n'umugambwe bukomoka ko FPR inkotanyi bufise uraro rudasanzwe mu nsinzi y'urugamba rwa CNDD-FDD kuva ikiri mu muhari no gushika igeze ku butegetsi. Ngo kunywana kwa FPR inkotanyi na CNDD-FDD abagumya banga ngo nta numwe gusambura kiretse abatazi ico kwamaze. Murano makuru ni vyinshi tugiye kugarukako, murumvirizamwo amabanga agiye atandukanye. Ayo makuru twahawe hasa n'ibikorwa vy'ibanga vyo ku rwego rwo hejuru twashimye kwasangiza abarundi n'abanyarwanda nk'abanyagihugu bato ntibave bagwa mu rukino rw'ubwenge rw'ibihangange mu nzego z'ayo mareta. Hari amakuru avuga ko bamwe mu mbonerakure baciye batangura uruhigi ku banyarwanda ba mu Burundi bahenzwe n'ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Abo bakoze ivyo ngo boba hari abahoze bayoboka Petero Nkurunziza igihe yaba bibamwo umugera wo kwanka u Rwanda n'abanyarwanda mu kubasomamwo ubwoko bw'abatutsi nk'uko za nyigisho imbonerakure zahabwa mu mwaka w'2015 kugira Nkurunziza ashobore gutwara ikiringo ca gatatu atankomanzi. Izo nkuru zidasanzwe twakuye mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi zivuga ko iki kibazo kiri mu vyo Varisto Ndayishimiye yaganira na mugenzi we Paul Kagame igihe yaza mu Burundi mu mwiherero bagiraniye. Ati niki cinyegeje mu vyitwa umubano mubi w'u Burundi n'u Rwanda. Bapfunditse ko mu maso y'abantu bizoshusha nk'ukuri, kandi ngo bazobifashwamo n'ibinyamakuru mu gukomeza amakuru azoba yerekana ko ibara rishobora kugwa akazoba uguterana amajambo bidasanzwe. Izi njyane ngo ni iziha Uburundi ubushobozi bwo kwiyegereza igihugu ca Kongo n'abategetsi bacu kugira Uburundi bushikire ico bukeneye cane muri no misi bushaka kwivyura. Inkuru zikavuga ko Varisto Ndayishimiye yagerageje uko ashoboye mu ngendo yageze mu bihugu birutura ku isi mu gusaba ko bashigikira leta yiwe mu gusubira gutanga ifashanyo ku Burundi, ariko vyagoranye ko amakunga mwizera bivuye ku vyo uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yakoze mu mwaka w'2015 igihe Petero Nkurunziza yiyamamura makungu yari yamutumye
yari yatumye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon ngo amuhanure ntiyitoreze ikiringo ca gatatu bikanka, eka n'izindi ntumwa zinshi zikimwa amatwi. Evariste Ndayishimiye nk'uwari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu kiringo ca gatatu akavuga amajambo aho nta nkuru nziza gusigura amakungu ko vyari ibiharuro vya politike ntivyoroshe gusubira kwizegwa bifata kanya. Niho haca rero ngo higa umukenyuro woba uri kurakoreshwa mu kurindira ko amakungu ava mu mwiherero arimwo ku ngingo zigenewe Burundi ku bijanye no kubusubiza mu bahabwa imfashanyo n'ingurane vyo kwiteza imbere nk'ibindi bihugu. Mu mwaka wa 2015 inyuma yaho Petero Nkurunziza na leta yo bafatiwe ibihano bivuye ku kiringo ca gatatu, yaciye yiyegereza umuhari FDLR umuha amafaranga n'ubutare wakuye mu butaka bwa Kongo, nawe awemerera inzira yo gutera u Rwanda. Ariko Ndayishimiye kuva hashikiriye ubutegetsi yarikuye ko FDLR kugira ashobore kunagura umubano wiwe n'u Rwanda, ariko harabwe ingene amakungu yakweze amaguru mu kumuha ibiteza imbere igihugu hagusubiza kwikora kuri FDLR nka Nkurunziza we yikoze ku Rwanda. Bumvikana uko bategura umugambi wo kwifisha kugira amafaranga n'ubutari biboneke bivuye mu minwe ya Kongo ubwayo, umuco bise umwasi wawe n'umukunzi wawe. Ngata mutima usimba tacumwe wese yinona guterana amajambo biremewe gushika bishushanye n'ukuri. Icitwa igitero cy'umuharire ditabara ngo cabaye imbaruso w'ibiriko biravugwa. Isoko ryacu ryatubwiye ko mu Burundi impfu z'abanyagihugu n'iz'abategetsi zitararonkegwa insiguro ari nyinshi cyane, ngo birya vyabaye sivyo byari bidasanzwe gushikaho ho kwaduka hagirizwa igihugu runaka karico kibiri inyuma. Uyu aduha makuru yatumenyeshe ko ivy'umuharire ditabara na leta ya Evariste Ndayishimiye bifise ikindi kintu kidasanzwe bikinyegeje ngo iminsi iri imbere izotwereka ibidasanzwe. Ngo si ikintu gisanzwe ibihugu bisangiye umuryango umwe bigasangira imbibe guterana amajambo nka kurya kugeza aho hugagwa imbibe ntihagire ikivugwa muri uwo muryango. Inyungu Uburundi bushobora gukura muri uyu mukenyuro wo kwegera Kongo ziruta izo bwahora bukura ku mbibe z'u Rwanda, kabigira kabizi karya imboga karitse. Ikidasanzwe twumvise ngo niko ubu bwenge bw'uno mukenyuro Ndayishimiye yoba yarawongorewe n'umwe mu bihangange bikure systeme, nyuma yaho iki gihangange kibanje kusigurira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akawutahura imbere yuko aza mu Burundi muri ya nama yahurikiyemwe abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Yasi inama yarimwo Yoweri Kaguta Museveni, mama wa taifa Samia Suluhu Hassan w'igihugu ca Tanzania, William Samuel Ruto n'abandi bategetsi batandukanye vyitabwe na Antoine Felix Tshisekedi. Kandi nkuko natanguye mbibabwira ngo igituma ibivugwa navyo ku Rwanda rwahaye ubuhungiro abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza ngo icambere cyo abarundi nta cyaha bakoze kuko bashatse gutembagaza umuntu yabahonyangiye amasezerano ya Arusha yabonetse bigoranye, kandi ayo masezerano akaba atarayasendede FDD gusa kuko yatewe ikigikumu n'imihari n'imigambwe bitandukanye. Kugwanya rero ngo bashaka gusenyura bwari uburenganzira bw'umurundi wese. Ngo kuvuga ko ikiringo ca gatatu cari citorewe n'abanyagihugu no kwanguha rwose, kuko ibyezwa shingira abarundi bari banse ko rihinduka mu mwaka wa 2014 bivuye ko Nkurunziza yitoje abarundi batamushaka. Ayo majwi rero nta wuzi yo yayakuye. Igituma u Rwanda rwabakiriye ngo Tanzania yaretse kubakira kuko yari yitwa ko ari yo muhuza mu ngorane z'abarundi, guciho ubuhungiro uruhande rumwe muzifitaniye amatati ngo yari kuba ihengamye. Ngo rero umugambwe CCM Chama cha Mapinduzi no muvyeyi nayo FPR ikaba umuvukanye kuri CNDD FDD, ubucuti bukaba bukomeye cyane bitoroshe ko busenyura. Nako kandi yongeye ko urubanza ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza rwacitse sentare ya Afrika y'ubuseruko isanzwe ifise icicaro muri Tanzania, kandi hasanzwe hashashwemwo abatanzania yarasomye ingingo k'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cawunyanza amategeko. Mu yandi majambo abashatse kumutembagaza nta caha bakoze kwa kumwikura kwizosi. Isoko ryacu ryavuze ko abo barundi bagirijwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza ko bashatse kubutembagaza ngo bazotaha kuri kwamye, kandi kataco bazoba kuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye butohagararira ikiringo cawo nyanza amategeko mu gihe bwitwa ko bwubahirizwa ayo mategeko. Ngo
iyo kuba ugushaka kurengutsa abakoze ivyaha bari guhera kubagandaguye abanyagihugu igihe bari mu myerekano, kuko benshi n'ubu mu babikoze baracari mu nzego z'umutekano kandi benshi baracajejwe amabanga ahambaye mu gihugu. Iryo tembagazwa ry'ubutegetsi rikaba ryarabaye nyuma y'iyo myerekano, ngo none wosimba ivyaha vya mbere gute ugasimbira ku vya kabiri? Yaheraheje agira ati abarundi bariko baca mu bihe bitoroshe vy'ubukene buterwa n'ihungabana ry'ubutunzi bw'igihugu, ariko ntibigumye, igihugu kirafise Imana n'abagabo yabacishije mu bihe vy'intambara y'amasase bakayivamwo, izobacisha no muri iry'ubutunzi bazoroherwa. Aya rero niyo makuru yaragezweko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe kugira ngo batacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezo y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire.